à toutes et à tous abakunzi bo kukayi abakunzi ba Pam Channel TV kaze mu kiganiro kukayi aho twama turabira hamwe amatema atandukanye ama histoire aryoshe n'abatumire baswa abatumire ba grave abatumire mu esprit moya propre mu esprit moya bien hein mugumane natwe bakunzi bo kukayi mugumane natwe à tout de suite. Rero ndi kumwe n'umutumire adasanzwe benshi bagiye bamubona kuri radio television nationale y'igihugu cacu c'u Burundi aho yagiye afasha abantu benshi gutahura kubijanye n'imirire n'umuhinga azutuntu twishi ndizera neza yuko azofasha abakunzi bo kukayi narababwiye yuko hari benshi banyigumye banyandikira ngo wagiye hehe ngo ikiganiro cyawe turagikumbuye oya urumva mba ndi mu gikoni rero ubu byahiye byavuye ku mashiga biri ku isahani nabazani umuntu we umuntu vraiment azobabwira ibintu bibubaka ibintu bitabasambura ibintu bizobafasha cyane twahora twirengagiza ati no musese tuzakuganira iki tuzakuganira ku kintu citwa tempérament nabuze ngene ndakivuga mu kirundi ariko benshi baramaze kucumva vraiment tempérament gamana reka tumwakire kandi mama Generose yidondora abakunzi bo kukayi turakwakiye mu kiganiro kukayi murakoze cyane kuri Pam Channel TV murakoze ego ndanezerewe no kubana namwe nitwa Generose Niyokindi ego nkaba naje gusangira namwe ibyiza byo kukayi. Wow, uyu mumama rero n'umumama w'akanyamuneza umuntu bakunzi bo kukayi muzobona je mu kiganiro kukayi je narababwiye yuko jewe ntikoza abantu badatwenga abantu batanezerwa kuko badutuma twiyumviro byinshi mu mutwe rero uno mumama araryoshe ndasavye mu mutega amatwi ego tugira tuvuge ku kintu citwa tempérament kuko urumva abantu benshi turakunze guhura n'abantu batandukanye mu buzima kenshi ugasanga urukurajeje umuntu utazi igituma ibyo bintu ikibimukoresha utazi ikintu kiri nyuma iyo comportement ziwe ariko rero numva shaka atubwira dusiguri tempérament niki. Murakoze cyane. Tempérament nkuko mwabivuze ni imico karemano ni imiterere umuntu aba afise yavukanye muri make ni nka fragment ya personnalité ariko dans le cœur les facteurs biologiques arizo zifise ingufu arizo zimutegeka cyane gusumba ibindi abona indero yahawe igiprima muri tempérament ni les facteurs biologiques. Ego ibintu rero aba yaravukanye yaremanywe atahawe n'ivyo yigiye ahakuriye ku ishuri n'ibindi oya ahubwo yavukanye biri mu maraso yiwe na nyina yamubonye uko na se yamubonye uko na se atabizi na nyina atabizi aje bibona ariko bimaze kuboneka mu mico yiwe. Umuvyeyi abihitamwo umwana wanje azovukana tempérament iyi umwana aravukana tempérament itandukanye n'uwundi bavukana cyane gose n'amahasa ashobora kugira amatempérament cyane gose. Hama tempérament none arafise ubwoko ati hariyo tempérament nini ego duhe rero dutandukanirize abahinga bavuga yuko amatempérament kwisi hari abantu bane abakurikiranye imiremere imiterere karemano y'abantu bavuga yuko mu kwisi hari abantu bane gusa hariho abo bita abasange wino rero baramba bariranja ndabivuga ntayibuze mu kirundi hari amaterume rero bimwe bigwara navuga mu kirundi ariko kame mu mavima no abantu b'inkerebutsi mu ncamake abo bita abasange bantu tubwire ubwoko bwabo kandi abantu baraza kuvyakira ubwo nyene baraza kuvyakira uko nyene kubera caje mu ndege sitwe twakiremye n'ukuri baratuba barihangana bariyagira vraiment sitwege bakunzi bo kukaye murazi ko ndabakunda cyane mugabo hari ibintu tudashobora gusigura ngo twifondere mugabo araza kugerageza kubidusigurira rero
aragira tubwire imice y'amatemperament ahari yatubwiye ko ari abantu ku isi ubwoko bune nabo tubwire ahejeje kutubwira rero aca agenda arasigura temperament imwe murakoze cyane abo bita abasange n'ubwoko bune ntanguye kuri abasange ni abantu bitwa inkerebutsi bafite imico ibaranga ubwo tuzoyivuga n'amadefo ko nta muntu atagira amadefo muri iyi si nabo nyine tuyavuge aba kabiri nabo bita abakolerike abo n'ubundi bwoko nabo nyine bwa kabiri umugwi wa kabiri ugize amatemperament hari abo bita abaflegmatike ni ubwa gatatu ubwa kane nabo bita melancholique nabo bane baba mu bahungu baba mu bakobwa ubwo bwoko bune rero izo temperament zishobora kuba mu bahungu nkuko zishobora kuba mu bakobwa tumira amate tubandanye yego bakunzi bo kukayi rero ngaho rero aho nashaka kuhagarara ubuhoho rero birahari ukazumva umuntu aswaga inkuru atera inkuru ukazumva ngo uwo n'umusange ngo mbega we ntubabara hari n'abandi uza wumva rero sinzi rero hari igihe wumva ngo n'umukorehike rero kubera muri korehike haba harimo koreho ukiyumvira ati none korehike nico kimwe ni kubera afise ishavu nini urumva watubwiye n'abamelancholique n'abaflegmatique rero nashaka umugwi umwe ubudusigurire vraiment hamwe tuwumva umuntu ari muri kino kiganiro kukayi aza kwiyumva ati mana jewe kuko ngaha twese umaze kuvuga ngo groupe sange n'inkerebutsi twese ca twishira muri inkerebutsi day twese mu basange tekirazira je ko washira mu wundi mugwi n'inkerebutsi mugabo shaka uducire umurongo kugira umwe wese aza kuraba kino kiganiro aza kumenya ati basha je ndi mu basange kwera yo mfatiye kuri badusiguriye mana je ndi umukorehike udufashe uzobukoze ego murakoze cyane ariko nyene iyo byari bishoboka muri kiganiro twari kugira nk'ama parti semye niho babitahura neza bazoga tuzopfuma tugaruka mugabo pumutugira resume bonyica sinoga humura kabisa twaje kubera mwego turahari kuganyu turahari kugo bakunzi ba kukayi kugira ngo banezego kandi bagire n'ubumenyi ego cyane muri Zaburi 139 Dawidi yaravuze ngo ndashima ko Imana yandemye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje ngo ivyo umutima wanje urabizi neza ndashaka rero ko n'abakunzi bo kukayi babimenya neza umutima wabo ukamenya neza ko baremwe uburyo buteye ubwoba butangaje Imana n'urukundo yaturemye neza iturema mu miyo migwi ine kugira ngo umuntu wese agire akamara abandi bisaba ngo umuntu wese kukayi uno musi amenye yumve groupe yo barimo turabivuga en bref then niko nk'ikindi gihe tuzokwagura umwe n'amadefo yiwe n'ama point fort yiwe kugira ngo umuntu yimenye amenye aho yoshira ingufu kugira ngo akosore naho yoshira ingufu kugira ngo bikomeze gufrictifya bitera imbere bije kure no musi rero parti ya mbere bakunzi bo kukaziza kuvuga ama point fort parti ya kabiri niho tuzovuga ma faiblesse ya très bien merci rero tugomba tuvuge kwanza abasange twabumvise n'abantu bakerebutse bameze gute ama point fort yabo na yahe ikintu cyambere kiranga abasange n'abanyabuntu n'abantu bakunda gutanga iwiwe sirinda gusengera so umutwaro arinda gutwara ntakura mwino oya n'umuntu agatanga atitangiriye itama n'umuntu aba yumva yuko kugirira abandi neza nawe hari ico bimumariye anezerwa yagize waha ikintu yatanze yumva nezerewe arazi neza yamaze kumenya ryasomo ryo byakoze n'intumwa 230 na kangahe havuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa nico gituma abasangiro bakunda gutanga Imana nabibashize mwirabaremana kumenya gutanga ko bizana umugisha ivyo rero ntubimusigurira ngo umwigishe ngo uraramajira umusigurira biri mu maraso yiwe
tanga isabagire neza cyane aguwe neza niwo munezero ahubwo buzi cyatanga niho mva babaye si no gutanga amafaranga urumva atanga mu buryo bwose kwitanga mu bagenzi très bien gutanga ari byafise gutanga byafise gutanga impanuro kumva ko hari knowledge ufise ubumenyi urumva ko uparisa n'abandi ubona ko ku mashuri y'igihugura umwana ati explique ashaka ikintu cyo physique sinabumva neza ngo nanje nta mwanya afise shango nanje afise ibintu nibi ariko umusanga aravuga ati non je vais me dépenser moi-même akavuga ati ndafuma nitanga naje ku buryo ndamusigurira nawe abimenye nawe ntasigara inyuma uravyumva iyo ni point ya mbere fort yabo ikindi cya kabiri kibaranga n'abantu bakira bari accueillant ari abagabo bari accueillante ari igitsina gore n'abantu agira igishika ukakibona nka Pamela par exemple n'umuntu akwakira ukamena ko atakandi kantu yisigarije ukamena ko akwakiriye na ukisanta ukumva yuko uwo muntu akwakiriye yishimye ukabona ko atarido rihari hagati we nawe akakwakira ugaca wumva urisanze uraguwe neza nambare n'ikintu cyakikuzanye ukumva uza ukivuga wisanzuye mbega urazi ko umuntu akwakira ukumva n'ibyo bijari bikuzanye ugaca ubihagarika bikanyika ugaca uvuga ati ha tiyemo burya nayo nshenga handa baramutsa burya ndarenganye mu mbabane ndabaramuki kubera ukuntu yagusanganye ishusho itari nziza utamukereye utamwakiriye neza n'ivyari bimuzanye n'ibyo yaraje kukubwira agaca bihagarika kumbura hari n'inkuru yari kugukiza yego yarakuzanye tu uraraba imeze ukuntu n'ukuntu uraraba ingene bigenza ariko ukuntu wamwakiriye nawe agacavuga ati uyu muntu ndabona ntiyuguruye ntari cyo no muganiriza rero umuntu arashobora guhinda ntiyakira abantu gasanga kubera kutakira utumye n'umuntu yarakuzaniye inkuru nziza cyangwa inkuru yagukijije ugasanga asubiye inyuma kubera kutakira rero abasange bobo ivyo sivyo barinda guhamagara ngo basengere Imana yari basetinzemo birimwo muri bo arakwakira anezera akwishimira ukumva yuko naho uva muri ugo rugo atani kintu na kimwe uharonse ariko gusa ukuntu bakwakiriye binakunejereje biguteye no kuzogira umwete wo kuzogaruka muri ugo rugo nico gituma rero abasange n'abantu bari accueillant bakirana akanyamuneza n'igishika cyinshi ikindi kintu bafite point fort tubwire cyane n'abanyakirori n'abantu baryoherwa n'abantu baryoherwa akaryoherwa bivuye mu mutima akaryoherwa akaryoherwa ari kumwe n'abagenzi akaryoherwa ari kumwe n'umuryango ari mu muryango kumubwira ngo yibanire ntibikunda tubasange rero nta kwibanira nta munyu mu mutima oya nta bintu by'igifungu mu mutima ntikibayo abasange nuko bameze ikindi bagira n'abantu bakunda ikiyago kuri bo ikiyago gisumba ikivi arakuyagisha bakunda inkuru kubi akunda inkuru amakuru umubaza amakuru yose arayakuzanira arakubwira ibyabaye hafi na kure kuko ni impano Imana yagize gute ni impano Imana yabahaye ikindi n'abantu abasange n'abantu ushobora kwiyambaza igihe cyose ufise abantu baje kugendera ushaka kuvuga ati hari abantu baza kugendera bavuye hanaha hari abantu usanga donative badafite turaza kuzobashika kwabo nabo batagira amajambo menshi batagira inkuru nyinshi batagira ibyo bavuga ashaka kuramutsa gusa ati namahoro mwaramutsa amahoro akaba hejeje kugira ngo bandanye ibindi bigasaba ko ari wo bisisita ukabikangura abasange rero bo bari aho hantu harashuha umusange yova ngaha namba ari muri mu ndege namba muri train namba ari muri hehe akaba ari bagutangura ngo mba mukuru yawe ngo uva mu ke gihugu uvuga icyongereza uvuga ifaransa uvuga irundi kinyarwanda igiswahili twagana mu ruhe rurimi akaba ari bagutangura utanagomba no kuvuga ni naco gituma abo bita abantu batekereje ukunda gusanga babakunda kubera bakunda ukuntu bacangamusha ahantu hose bari usanga hashushe abanyagipini usanga ahantu bari hashushe haryoshe nkuko umuntu ukuntu haryoshe kukayi kubera abantu bahakora banezerewe bacangamuka usanga rero umuntu wese yumva ashaka kujya kukurikirana ibiganiro byo kukayi kubera aziko niyahagera araryoherwa rero ivyo ni impano y'abasange ikindi bafise nabo bita abo optimiste nuvuga ngo nabantu bakura ibyiza mu bibi n'umuntu yababona yuko nambo no musi byanse ejo bizoshoboka nabantu batihebura batandukanye nabandi baba pessimiste bo na optimiste nabantu iminsi ikintu kimushikiye ari yumvira ati abyari byo byose
harimo ikiza Imana yashatse kunkorera. Okay, nari mfite tike yo kuja hanze none ndagiye indege iransize, hari ikintu Imana yateguye. Hari ikiza Imana imbikiye muri ibi bintu, nta bintu na bimwe bimutesha umutwe. Abazi ngo mu kintu cyose harimo umugambi w'Imana, nta mpamvu ko niganyira, nta mpamvu ngira ubwoba ko bigenze uko. Imana irafite ikindi kintu igomba kubishikana, irafite ikiza muri cyo nzi gusa so umugambi mwiza. Bamara aba optimiste, ibintu byose babizazamo ibyiza, bakamabona ati muri ibi bintu nyuma yabyo ari ibintu byiza. Nagombe be yayoboye ku ishuri, nagombe abe yavorse, arazi ngo Imana irazi impamvu izi gituma ibintu byose biramunezereza, ntibacika intege, ntateba ntibakunda kwiteza ibyo kwitera stress ngo utangure uvuga ko biki nirabura warirabuye nyene nuko nyene uzorinda apfa wirabura. Nta mpamvu yo kwitera stress, ugomba kugubwa neza ukanezerwa ati Imana yabikoze ku mpamvu. Hari umuririmbyi wo mu Rwanda yaririmbye ngo ndashaka kwigirwa neza, ndashaka kwigirwa nseka, ngo nta bibazo ushaka kwiteza, nta bibazo byo kwiteza, urondera ibibazo iyo bitari ko basange. Ikindi abasange bafise, abasange bafise impano yo kubabarira n'ingoga kandi bakibagira. Nuvuga ngo wamugiriye nabi arashavura, akishabuza agashavura, ukabona ko ashavuye mugabo mu minota 2 nk'umwanya wo guhumvya urugohe, sokanze ongera ugaruke usanga vyaheze, canke umutwenze canke umusabi ikigongwe nambara umwabwe mama yo mama nakubabaje mama mbabarira vyagize ukuntu biba biheze. Ntabwo babika inzigo, ico kibanza ntaco bafise, ikibanza cyo kubika inzigo ico ntaco Imana yabahe, ntibagira aho babibika inzigo, ntayo bagira, babika ivyiza ntibabika ibibi. Kubika inzigo ngo wangiriye iki, ngo uravyibuka wewe ngo vyo wankoreye ngo na wa mwaka kubasanga ico ntakibamwe, uvuga ngo umubwiye ati pardon acha kubabarira, kandi ntasubira kwibuka. Nimwahura ipaje zo yaramaze kubatuhune mubandanye ubuzima bushasha, ntibagira inzigo. Nuko bameze abasange. Abasange kubera iyo miterere yabo ituma bama banezerewe, bikabatera kutagwara ingwara z'ama hypertension, ntibakunda kugwara ama diabete, ibyo bita AVC babyumva nk'umugani. Abasange ntibibashikira kubera kutabika inzigo. Kubera iyo abantu babika inzigo biyumvira ivyumviro bibi, umutima ugatera amaraso agatera nabi, ibyo ko batera hypertension. Ariko ababo ntavyo bagwara kubera yuko nta vyumviro bibi bagira. Inzigo yo kuzirura ivyaheze byo muri 60 na kangahe, iyo ntavyo bagira. Rero ivyo bituma batagwara izo ngwara, ntibakunda kugwara izo ngwara zifatira mu kwiyumvira cyane, mu kugira ibintu by'ama depression, mu guhangayika. Izo ngwara Imana irazibarinda bivanye n'imiterere karemano yabo Imana yabaremanye. Nico gituma rero umuntu arashobora no kugwara kubera ibintu kuguma wiyumvira ugira ibikimitekano cyane gose. Yo wiyumvira ibintu bibi utuma amaraso yawe agenda nabi, umutima ugatera nabi. Kandi iyo amaraso agiye, amaraso nibwo bugingo, nibyo tubesheje. Iyo amaraso atera nabi umubiri wose urahungabana, bigatuma rero mu bwonko bwawe haca haba ikibazo. Bajya bumva ngo ama accident vasculaire cerebral ni gukora nako ni accident y'imitsi. Kubera iki? Kubera kwiyumvira bitagira inyishu ugacererwa. Abasangiro ntibacererwa ahantu hatari inyishu. Oya, ikintu kibabona ko bazotorera inyishu barakibandanya, ico babona kiri complicated ashaka gutorera inyishu unless bakabandanya ubuzima bwabo. Nico gituma rero umu docteur yitwa Juliana Merigosa yaravuze ngo mu bantu basanze kwisi baramba cyane, abasange nibo bafata nimero 1. Nibo baramba kubera yuko bagenda buri munsi bakirininga bakuramo ibibi mu buzima bwabo, bikabatera kuramba, bigatuma bigirira akamaro, bakagirira n'Imana, bakagirira n'imiryango yabo, kuko Imana ibaha uburambe bivanye n'imiterere karemano yabo, kubera kudateba ku bibi. Burya ivyumviro bibi uwa mbere vyica niwe. C'est-à-dire ntange exemple nk'ubu wenda kwanka, ndashaka kwanka we ntunabimenye, je ndakwanka nije ngira ikibazo. Cyo gituma ugira ivyumviro bibi niwe yononekara gusumba uwo ariko arayiyumvirako. Urashobora no kumwiyumvira ko nabi nawe si hari nta numwanya bifitiye. Cyumvira ushavura umusange. None yumvire kurara udasinziriye kubera umusange ucupfa imisi yawe itarage, baca bagusanga hariya muri animation agucako nk'ibisi agumatera imbere. None nk'umuntu Imana yahezagiye ikaba yarapanze kumuhezagira ukamugirira ishari, ntumva ko uzofa imbere yiwe. Aguze ikinga urashavuye, aguze moto ucutangura umutima uterera mu ntuzenye, utera n'ingoga ahazogurira imodoka hoho ucupfa. Niyagura ama etage 3 cankane basha bakujana mu bitaro. Urarubwano wumvise none ngo yaguze indege ucaje kuguhamba.
kubera yuko wihaye akazi utahawe n'Imana ko gukurikirana ubuzima bwiwe. Nezerwa n'ivyiza by'abandi nico basangiye basumbije yandi matamperama. Kunezerwa n'ivyiza by'abandi. Umusangiye umusundi yamerewe neza undi mwana yamenye ngo wawe araryoherwa akamufata guserebra ukamengo niwe. Iyo rero unezerwa n'ivyiza by'abandi nawe Imana iraguha. Iyo babaza n'ivyiza by'abandi nta n'ivyo uronka. Nico gituma rero Imana yavuze ngo abavyinshi bazongererezwa ababike bazakwa n'ivyo bari bafise. Ni vyiza kunezerwa n'ivyiza by'abandi. Umubanye ne yagura imodoka nezerwa umubwire ko haje Imana igumuje imbere uzogure n'iyindi kuko ni wagwana mwijoro uzodododa ko muryango wiwe utarinze kuja kure azoguha lift ajana umwana wawe kwa muganga azoba gufashije ya modoka izo bibaye ibiwe wenyene nawe nizo bigufashije azokubwira turi umubanye ntiwigura riha kandi ushikane kwa muganga wavyaye ntugire ikibazo guma ngaho ndaje ndagutore mu modoka yiwe mbega ya modoka ntikugiriye akamaro. Tunezerwa n'ivyiza by'abandi abasange banezerwa n'ivyiza by'abandi. Ikindi abasange bafise baba bahuza beza kubera ko badakunda induru badakunda ibintu by'ugwanka badakunda ishari badakunda bashwana baba bahuza beza. Iyo abantu bashwanya ko bati no wewe vreme ivyo bintu kuragira si vyiza uyu ukora murenganya bimeze ukuntu nuku kuko Imana yabahaye la sincérité bafise kuvugisha bavugisha ukuri kuri mu mutima wabo bari sincère ntibagira ivyo banyegeza ko bati no naho woba uri petite sœur cyangwa uri grande sœur ma grande ni uri mu makosa arakubwira abasange bari sincère vraiment ni wamukoshereje uri ma grande sœur mugose no kubesha ni uri mu makosa uyu muntu vraiment uri kura murenganya ifare ko bigenda ukuntu ngo baba abahuza beza. Abasange rero nuko babayeho. Ikindi bafite impano y'ubuyobozi uko kuntu bafite sincérité ni nako badakunda ibintu bigenda nabi aho bari. Bafite impano y'ubuyobozi bafite impano y'ubutegetsi Imana yabatesetinzemo kubwira umuntu ati wewe gira uku ivyo biri mu maraso yabo bazi gupanga ibintu bazi kubwira umuntu ati wewe jaha wewe gira uku mwebwe ni mugira uku nuko umuhinga umwe n'undi mu docteur yarabivuze mu docteur umwe mu Espanyol to Pamplonage yaravuze ngo abasange barafise impano yo kuyobora kandi bakayobora neza nigihe ibintu biko biragenda nabi iruhande yabo babitego kugira gute nawe utomubwira ntarinda kwenda kumukomanda no abonye zezoro rubusana karabwira umuntu ati ya wewe rero ibintu wakoze ntago ari byiza wagira ukuntu nuko ushaka gusanga n'umwishana ko yaderanje ati mwege ko kimwe kabaderanje tuko turiga atawa muhaye n'ubuderege kubera ikimwege muri ko muraderanje abandi wowe udakeneye kwiga sohoka cyagende kujyana muri doctoire uriye kututesha umutwe bakuzana rebellion ngaha uko umva nabantu bisanzura nabantu bumva ko ahantu hose bashobora gutegeka batarenze kurindira umuntu yako babwira ngo binkorere ngo mbwira abana oya muri bo birimo birasetinzemo. Nico gituma rero ari abantu bameze neza. Ikindi nabantu ngo bakora ubukorikori ni ashina dukiga basho des artistes nabantu umusange ntashobora kwicwa n'inzara ngo mumuterure ngaha umujane muri Amerika ubuzima bwiwe umusange ntabwo bwamabura ahantu hamwe. Nukuvuga ngo ikintu kimwe chance aba yiteguye guhindura ubundi buzima. Hari abantu mu buzima bwabo novuga ngo bameze nk'ingurube bafite imico nk'ingurube. Hari abantu binjira mu kintu kimwe atakindi atuhindura atushanga abasangerera ahantu batandukaniye n'abandi n'abantu bazi iyo ikintu kimwe chance azi guhindura mu kindi. Umusange ubuzima ntibwo mucanga ntibikunda iki chance nta kintu kimwe cyo munanira. Nuvuga ngo arakubwira uramubaza ati none wewe urashobora urazi guteka abwira ati ndabizi uzi guteka omelette uzi guteka umuceri uzi guteka ipirawu ngo ndabizi nibyo atazavyigiramo umusange arabicanga gusa ari munadi gusa nk'ubuzima. Umusange namwe mwirukanye muri aka kazi acaja kurondera kandi ntabwo afite umuje umwe nk'ingurube igenda rimwe ntikate wewe byansaha aravuga ati okay je namakarano yadandaza cyo mufuko w'amakara ndandawu yange ninkura ko bitando turagabo urajya 2025 okay zandawu yanga kawiyanga muri tibere kawuhejeje akubita 2025 kumfuka kababandanije ubuzima. Umusange ubuzima nta byo kumucanga kandi nta byo kumubwira ngo afite akazi kamwe oyaye arashobora kugira ntibarera amaboko kandi bazi gucanga cyangwa utuntu twinshi
ntabwo avuga ngo je ngo ndaha ngo je vraiment ngo nkora mu biro ngo atari mu biro ngo nakundi ngo muri hangana ngo nakandi kazi no ushobora aho umusange subuko umusange byankiye aha uno musari mu biro hirya yejo namba bamwirukanye yamaze umusanga kwa Sioni ariko aradandaza hirya yejo uzomusanga muri taxi donc ahantu hose ashaka kurohindura ubuzima kandi akazi kamutera isoni nta kazi kamutera isoni azi gucanganya ubuzima bwose aragira gute arazi kubujera plan B plan A yase azi kuguhindura muri plan B plan B yase aje muri C ntabwo aruha ntabwo acika intege niwo mwihebuza ubuzima bwe burakomeza niko basange bameze ikindi ngo nibo bantu ba mbere bashobora icyo bita marketing ku bantu rero bashaka abantu bakore marketing baje barondera basange arakuronderera abakiriya akabumvisha akabakundisha ikintu nta kintu kitari kugurwa ugasanga kiraguzwe abo rero bafise amabiza bagomba gushora baje barondera abasange naho bari babakoreye marketing abo bantu barashoboye ico kintu ni nabo bantu beza bashobora nko twavuze ko bari yakeye bashobora gukora ku ma reception abantu bafite amahoteli akomeye abantu bafite bureau bagomba gutuma ibyashara byabo bimenyekana ku isi rondera umusange ahari ako kazara gashoboye azoka gukorera kuko ni impano Imana yamwihereye ikindi n'abantu bazi ico bita sociability bazi kubana n'abandi abasange bazi kubana n'abandi umuntu ashavura barazi kumujera bakavuga ati umuntu ameze ukuntu azi kubana n'abandi bantu usanga mu kibano ugasanga ari umuntu atabana n'abantu ntaramukanya ntazi gukurikirana abandi bagwaye ntagerayo bagize ikiriyo ntagerayo umusange insuko amusange azi kubana n'abandi wagize ikibazo yahagize uri mu kiriyo yaje wagize ingorane naho yo batashitse ariko urafuma gutelefona yo nuso ko yagize ikibazo n'ukuri wihangane turi kumwe namwe muri ivyo bihe biki nibiki yagusukumiye mu karimi kashe ko bari na généré yagusukumiye akanoti n'ukuri igihe ntaraza burakira nakuburango n'agafanta umukomere n'umuntu azi kubana n'abandi azi yuko mu buzima bwiwe harimo intérêt y'uwundi burya ari abantu batazi yuko umunezero wawe uri bubitse mu wundi akumva ashaka kwibana wenyene n'amarose amafaranga abandi akumva ko agomba gukrana akumva ko ubuzima bwe yabuhejeje ntibibaho urakeneye uwundi uri umubosi uri umutunzi ugegaze kure ariko urakeneye gukoropera urakeneye kugereza imodoka nozo yogereza abakunzi bo kukayi mumenye ko dukeneraniye abasange rero barasobanukiwe neza yuko bakeneraniye ducira karongo ukeneye uwundi muntu uri hejuru akeneye wo hasi aho hejuru hagejeje n'uwundi hari umuntu yagufashe kugira ngo shika aho hantu bari nabo bari hasi bakeneye nayo ko bakwega nabo bagashika aho ushitse menya ko umuntu ukeneye uwundi ndakunda cyane aba imico y'abazungu hari ukuntu abazungu ni atakuzi muja mubabona muja muhura nabo mabarabara muhuyije na gutwengera afuma gutwengera naho uza kubwira ati bisa gutwengera hagiye gutwengera ikintu kisha bagukoreye abakuvuye naho wari ukunzunkanya muri gutwengeye n'abakameme uragira kameme agasohia biye no gutwengera ko ukaguma wumye nk'igiti uragira numva ko ndagufashije umva nakuvuye ati liste nawe urakeye mu maso ni biza rero kwama ugize gute wumva ko nawe ukeneye wundi ntuhure n'umuntu ngo umere nk'igiti mu bice y'ikirundi kera abarundi kazi n'abarundi barahura bakaramukanya mwaramutse n'amahoro mwaraye amahoro n'impore nubwo iterambere riguma ribisize inyuma ariko birakenewe ntukarengana umuntu nkurenganya igiti abasange uko siko bameze abasange bararamukanya undamikawushije naho mikawushije nahagiye muri bisi ashika babwira mwaramutse amahoro mwese haje babagiriye neza umva aragukangura nibiza rero kuramukanya niyo mico y'abantu bafite ubumuntu abasange rero ngo nabantu bakundagira gute bakunda kubana n'abandi nambo bana n'abantu naho ba muri ibi bigo bya kiririza mutanganore bikiyamakanje yacu usanga umengo amaportail nishiyemesha oyaye zoraramukanya umenye ko umubanyi yaramutse erega ashobora gufira mu nzu ugasanga yahagwariye kumba ari kumufashwa mujana no kwa muganga babwira ati mwaramutse murakomeye muze mugira kanya ko kubonana le weekend murabona kanya kuramukanya nagomba kubamenya je nitukuntu ukumba hepfo kuri iyi nimero nawe akakumenya biba bikwiye kandi wowe umutanguye uca umutera nawe kindi kikuzogira gute kuzokwafronta gushobora kubaho kakubuza iwawe ariko mwese mwugaye ngo je nta muntu ashaka tuvugana
mbega ngaho abandi gusingeneye kumenya ivyo bose kumenya no ubwo si ubuzima bwiza bari abakunzi bakaye badukurikirane batwumve umuntu akeneye wundi juramukanya jufasha aho icyo wasumbije wundi ni Imana yakugiriye neza nawe ubwo buntu bugabanirize ku bandi kuko nawe ntavyo bavukanye twese tuvuga turi gusa abasange rero muri make ibibaranga byinshi nivyo naba extraverti en bref n'abantu ibintu byabo ubisoma hanze n'abantu ntabwo bari introverti ahubwo n'aba extraverti ibintu byaro bisoma hanze yagukunze yakwishimiye uba wabisomye abivugiraho urabisoma n'ataravuga umuntu mu maso gusa uko yakwishimiye biba byamaze ko yagize gute ko ari umwana mwiza ko atarido ko atagifungu kiri ku mutima wiwe abasange rero nkuko mwabivuze kubera ko mwadusabe ngo tuvuge muri make ibyiza byabo nivyo umuntu wese harari umusange rero amenye yuko Yesu yamugiriye neza sise yabimuhaye si nyina ntavyo bagura ntavyo bigira ahubwo n'ubuntu Imana yagize gute yabagiriye banezererwe rero ubwo Imana yabagiriye abayumvise bari muri uwo mugwi nukuri bongere baryoherwe bashimira Imana nta kintu kije nko kuramba Imana yabahaye kuramba ntibitere stress rero umusange menya ko stress Imana yamaze kugira gute kwikwira mu buzima bwawe Imana ihezagire abo bantu bose bari muri uwo mugwi kandi n'abadukurikiye bose Imana ibaha umugisha umuntu wese azo kwiyumva mu mugwi arimwo ibaha amafaranga na kado ego turamwishimiye Madame Generose kuri ubusange bakunzi bo kukaye mutubabarire ntidushobora kubiheza no munsi mbega birakunda nga Madame Generose kuraba iyindi groupe imwe hama uwundi munsi tuzovuga iyindi tuzogenda turagenda bukebuke ego cyane tuyivuge imwe nabo nyene bitahure abatazokwiyumva muri iyo kategori zibiri barazotwanikira muri commentaire batubwira ati basabye mudutabare mutubwire izindi arahari ku bwanyu naho kenshi atabari mu gihugu no munsi twamuronse ubuntu kuba tumufise hano arabitubwira tubwire yindi kategori umva ni byinshi nitwobiheza no munsi ariko baraza kwihangana karyoshe nikahera mwitama ego iyindi kategori nayo kategori ya kabiri nabo bita aba melancholique aba melancholique nabo nabantu bameze gute nabo bise mu gifaransa les perfectionnistes nabantu bakunda ibintu bitunganye biri ku murongo bisa neza nta bucafu nta kajagari abo nibo bita abamelancholique abamelancholique rero ibyiza byabo nibiye ko mwatubwiye ko no musi tuvuga ibyiza gusa abamelancholique rero bwa mbere ni abantu bakunda urutonde bakunda urutonde ni uvuga ngo nambara umufundi pleno par exemple umu ingénieur abashaka yuko urara umubwiye wewe uri umubosi uri kuramwakisha urara umubwiye ibikene arakubwiye ibikenewe ukarara bimushikiriza ntibakunda akajagari oyaye ahubwo bakunda ibintu byose ku rutonde namba vuze ngo muzohura saa 3 moins le quart abayahageze bakunda urutonde ku rwego rwo hejuru ku buryo uwo mwica bavyumva aho bari naba abakorera abo bantu abafite abafiance bameze uko abafite abagabo bameze uko batira attention ku byo ngo bandababwira ego nuvuga ngo akunda urutonde ku buryo ibintu byose bifuma abiheba ku bwo rutonde yakubwiye ngo muhure saa 3 ukaza saa 3 n'iminota 10 si hari yabandanije ibindi azi neza yuko iminota 10 yivyaha aba yisha ikindi kintu hari nta kwemerera rero ahari nusanga induru mu ngo abantu bashwana ngo yasize ukasanga umugore karazana kwega n'igitamba cy'ishakoshere umugabo nawe yamaze imodoka geje hari induru zikaza zigatonda ntiwamenye kubana no melancholique yihanganira abantu batagira urutonde bakajagari babagore baguma baganira ngo ngurindira ngo mayinda muramutse ngo ngo mayingane babasange abayagiye bawasizwe usigarura baza usigara kuri telefone melancholique vyusange rero ivyo abantu babimenye ko n'abantu bakunda urutonde ku buryo budasanzwe ibintu byo kuba mu nzu hari akajagari uhura n'ikiyiko uhura n'ifurusheti ibijuye by'abana ubisanga hari umuntu uzeye muri saro ivyo ntiyabavyihanganira ivyo ntibavyihanganira bakunda ibintu bitonze bakunda ko ikintu cyose kigira place yacu nambari akabati k'ibyombo ni ivyombo nambara akabati k'impuzu ni impuzu menya ngo amapantaro ari ngaha amajipo ari ngaha amasogisi ari ibintu byose biba biri ku rutonde nuko bameze
ugiye no kuzana ibintu by'akajagari byo gucanga amasogisi n'ibirato amasogisi n'amashati biramucanga mwoshwana ukibaza ikindi kintu wamukoreye ukakibura kumba ari ikintu bito mupfuye gusa kutagira gahunda kutagira urutonde ntibavyihanganira ni point fort kuri bo ni point fort kuri bo babagore rero usanga amapampa yatereye hajya ibase iri hariya ibiko biri hariya ntimuzohuza n'uwo mugabo namba nawe hari umugore wa mugabo we nawe ntimuzohuza ukurira ushaka ukuri ikoto itahajya muri saro ntimuzoza n'uwo mugore muzama muri soko niruzi nico gituma rero ugomba kumenya point fort y'uwo mubanye wo mukundanye umukoresha wawe wo kubiro ukamenya ngo amadokima yo muri janvier nta cyangwa nayo muri avril wino agomba kumenya ibintu byose ashaka ibintu byose babitonze neza ntarinde kuruha arondera amadossier ikintu cyose sange gipanze neza uko niko abameranko bameze ikindi bakunda ibintu gusumba abantu batandukanye n'abasange ibintu gusumba abantu wino akunda akazi akunda ibintu vyiwe namba afise projet namba afise ari kuri computer ntikarakora vy'akazi kiwe ntumuzanire ngo shangazi ngo tante wawe ngo onkle wawe ngo ari ngaho ngo ikara kurondera ngo ibiki ariko non je m'excuse ndi trop occupé je m'excuse andindire baba ntu bini wacu babanyagihugu muyomba wawe avuye ruguru sokuru wavuye ruguru none kurivugisha ngo uri mu biro ngo uri kurapanga ibintu araje ntumushuhiye ejo bundi bazangazo azomenya atarakumenya ngo amenye ukumeze ni naco gituma tuvyigisha ngako kaye nahandi hose ngabantu bamenye amatemperament birafasha kugira mu mibanire y'abantu uwo muntu acavuga ati ntibasuzugura bararengera cenda shobora kuza ashaka kumbwira ngo hari ibintu ngakikara complete ngo vyakazi jewe naje wiwe nafashe umwanya wanje nkaza kumuramutsa Mwaruguru wacu tangwa vuga ati ngo mbega yemega ingongira niko bako turabaruguru muravyumva nisho gituma rero abakunzi bacu badukurikiye kukayi mumenye abantu imiterere yabo umenye kumushira muri place yiwe kandi umutahure nico gituma tuvyigisha ngo dutahurane umenye uyu unyi point fort yiwe na point faible yiwe rero abamiranko bakunda ibintu gusumba abantu mu ngo nyinshi usanga hari ibibazo uyu mugabo ngo ntanyitaho ntamvugisha ngo usanga umwanya wose kazi ngibiki menya point fort yiwe akazi kiwe gafise agaciro gusumba ibintu byose turamubwira ngo hera abantu uze kwazana ga telefone ngo hera n'abantu uze ibintu ngo wabibonye ngo kuri WhatsApp ngo acavuga ati mbabara vraiment excuse moi urumva wewe waje ushushe ubizanye umenga aragukomerekeje ku mutima ariko iyo uza kumumenya ntakurigura bimushira wari kurindira hazo bari pose ukarondera umwanya wewe mwiza mu bagenza bameze cyane mu bagenza avuga make kenshi abakunda ivyo nakubwiye nyira akunda kwiyumvira ngo namba ari umuntu afite camp ndusanga bije yumvirako inaco gituma bakunda umwanya munini wo kwiyumvira bashaka kuba bari bonyene bakunda kuba isole kenshi umwanya munini bakamara bari bonyene igihe ubanya guhindukirira aje kuganira haje abasanuje kuruhuka niwe rero ucumwereka twatuntu bagomba kumwereka mugaye byo gucanga canga amadossier uzana ngo hira abantu ngo mbeka ngibintu wabenye ngaya makuru ngo yakurikiranye ushobora gukomera kwa cyangwa ati ndagusavye ndakwinginze mbabagije kwa gushobora kwa rero gacugenda uhoze nyene nk'amazi agiye muri frigo nico gituma rero ugomba gutekana kwa mwamuha umwanya wo kwiyumvira ukamureka akaba ari we akwereka ko ari dispo kumva ivyo ukeneye ikindi mu kazi kabo ari abakoresha canke ari abagabo canke ari abagore bakunda idonido hari abagore uha amafaranga 50,000 canke ijana ati genda usome gati genda usome akagenda abagore rero bafise imico kenshi abasangwe ni nimo mvuga kuko nibonzi ugasanga ahitanye n'ibyo atari yapanze ahajya kuri acinjira ahuye n'umuneka dazo twabana ngo yego nshaka umwana wanje ngo rakeneye uduhuzo twa sport agahitana udusogisi ntatwe yagiye kugura agibavuye ngaha muri avuze ngo agiye kuzana umuceri n'ibiharage no batanguye ku masogisi akiri ku muryango ntarashika ni umuceri uburiko aza gushikayo hamaze kuvamo nk'ibihumbi 30 muri yagiye rindi jana aza gushikana muri wa muceri n'ibiharage kuri 70 none arashitse aho ndiko ntange akaronko kuba bana kugira ngo abariko baradukurikirana kumbura hari umugabo n'umugore bataramenyana none arashitse asengaha araryohewe naguze umuceri naguze ibihage naguze n'usogisi naguze n'ibiki naguze n'uduki niko arizo ko wasamire kuja kugura umuceri n'ibiharage ivyo by'amasogisi byaje mu guteni umugabo yari yari umelankolique s'il vous plaît les femmes dukurikirane twumvirize yari umelankolique arakubwira ati ya 100,000 mbega byagenze gute ngo bakunda idonido abamelankolike wino detaye ino kumubwira nk'umusangini ngo none ngo ntubabona byakoze ngo byakoze ngo amahera yakoze ngo ntukirigura asambisha ngo sindi kurusamba isiri ko wabonye ko byakoze melankolike si ivyo
kubera ko akunda urutonde nakunda n'ibintu by'akajagari mu biharuro arakubwira ati no wewe wavuze yuko ugura umuceri wangahe wa 50,000 ibiharage 50,000 byari birimo ngo yanguruva ngo nacenda bibona ngo cyambara umwana akeneye udusogisi ngo akeneye n'agakofero ngo hama ngo cyambona ngo undi nawe ngo akeneye uduzu twa sport ngo cyanda tugura okay umuceri wacuza no wangahe nacenza no wa 35 nene nivyo kwapanze ko twapanze ko wa 50 ushobora gufasha basuka mara 2 semaines canke 1 mois urumva ko ya 1 mois uzobukimaze ugacugwa muri esheke abagore batazi kwihangana abagore bataramenya ngo umugabo wanje ameze uku n'urubanza rusharuduga ngibi ibintu rero jewe ngibi ibintu ngo cyangwa byo gusambisha ngo cyangwa namenyere ngo kwicibwa ngo ndi umugore muzima ngo usambisha ngo waguze iki ngo waguze iki ivyo birabaho ngo jewe ngo menya ko ndi umugore ngo menya ko kandi ngo ndi responsable ngo ibintu ngo afana kunsambisha azogusambisha niyo mite niko yaremwe yibonye uko akunda urutonde ibyo kumucanganya ubikorera hamwe muri flu ntakundi ibintu biri flu akunda transparence ibintu byose bigende abizi ngene biko biragenda ibintu byo kuronka umushahara ukohereza mu nzira ugashikana igice yego bana numero konike ntimuzohuza ambuga biragenze gute kandi nawe ukubameze niko bana nawe akunda kubwire byose akunda kubwira ati nanaso umushahara mpembo Emilio canke wisa canke 5 tuzoyakora ubona twikoresha gute rero namba yabikugiriye nawe kaguca umuti nyuma wocu uzana igice yego ngo nta ibindi binaciye mpitana ngo mugabo ngurumva ngo bari babanye ngo bampaya yanguraza bampembwa ngo mugabo ngurumva ngo naciye mpitana ibindi ibyo ntabikunda genda uze kubigura mwabivuganye ntuje kubigura mu kajagari ntibakunda akajagari aba bana nabo babamenye kandi bimwubahire urihe kumuzura mu peretiri bawigura mucanganya mu mutwe ko ibintu ku rutonde nawe vyige yego mbega ntabaciyemwe abana nabo baba melancholique abantu baba melancholique atari abagabo canke abagore usanga bameze gute baba abana canke nyene n'abajene ari abana canke abajene iyo mishene niko bagira nabo nyene bakunda urutonde namba munakundanye ntagomba ibintu byo kuzura muhisha utuntu akunda transparence akunda ibintu byose bigende ku rutonde ibintu byo kuvuga ngo ngurira amayinite ugacitana amafana akunda ibintu wavuze bari vyugura kugira ngo niya nakubaza mbega bya bintu wavuze bihe ntaje utangwa gucanganya ngo naciye mbona ngo ikindi kintu n'abajene nabo nyene bameze uko ntibabikunda bakunda ibintu by'urutonde bakunda ibintu bipanze neza c'est-à-dire ari umugenzi wawe w'umukobwa ngo agiye nkiwiwe muri chambre kwa usangura utangura kumusanzariza ibintu yipangiye amavuta yiwe abaho habari yo kuyakura hajya ngo yazane hano iwe uburi kuramubera ikigeragezo kandi utakimusabye ntabikunda akunda ibintu byose biri ku rutonde nje gituma akunda transparence namushaka ayo mavuta mubwire yaguhe deka kandi kuya deplace ukuntu bameze ntibakunda ibintu byo yapanze akabati kusanze gapanze amajipo yashize aha amashati akayashira deka ducanganya ngo ufate ko tuyishire hano hana amajipo ntibabikunda utangure kumushavurira ngo urazi ngene ngo yishima ngugiye mushambire ngo acayishima ngo shambire yandishangwa yashanje zoro ngo urazi ngene yishima ntiyishima niyo mitereka remano yiwe ibintu biwe bishire muri place yabyo amavuta aho yakuye yisiguye asubizaho ihaba ryo kuyimura isabe vuga ngo umugenzi ngo nta kibazo uri kagende yatwa ka parfait ngo ndagakunda ndakunda ntibakunda ivyo kintu cyose akunda gice muri transparence ntibakunda ibintu by'akajagari nubwo bameze uko kandi nabantu bakabakabwa abantu bari sensible baraba sensible mu bibazo by'umuntu umuntu yagize ikibazo baraba sensible n'umuntu yumva yuko yo nakasha yabuze umwana no ifu kameme nubwo ibigiye bimeze uko nubwo baba susharije bagakora ibintu byinshi bagakora bakaba concentre ku bintu byabo ariko barakabakabwa cyo babwira ikibazo cy'umuntu kiramutacinga yumva ari cyo yokora kugira ngo umuntu nabagire gute amererwe neza ego barakabakabwa ikindi bagira impuhwe ikindi kintu bafise point fort baribwiriza ibintu bikenewe ico kintu rero abakobwa benshi barakunda abahungu b'amelanko baribwiriza igikenewe donc abakobwa murumva muze muraperereza abamelanko uguye ku muhungu w'umumelanko ubuguye ku zahabu Aumve kubera yibwiriza ibikenewe gasubire mwako abahungu b'abamelanko ndiko ndavuga ku bakobwa les jeunes uronse umuhungu w'umumelanko nta gisa naco namataba vyaya mavuta nabantu bakunda kwibwiriza igikenewe kandi abakobwa barabikunda igitsina gore turakunda umuntu atwiyumvirira uzana amakado ntaninze gutelefona umpangire kuvoyaje kujya kuryoherwa ntaninze kubisaba donc yibwirize ashobora no kuza akavuga ati no ntamaze imisi yambaye ibirato akeneye ibindi birato utabimusabye ukazibona zanye iperi 5 6 akuzanira kandi yibwiriza tunakunda guma kurabiyo mu bana aramenye cyo ukunda
nibareke kujarajara rero barondera abamiranko iyo ubonye umumiranko abazi kwibwiriza ikintu gikenewe iyo gatyo ako karangiye arakeneye kuja kuraba mama wiwe kandi akeneye genda atekerewe wow ivyo baravyibwira ikindi bakufise abamiranko batanga ibintu by'agaciro wow si wa muntu aje kugura ngo akugurira ibintu byo muri vaye akuguriye arakugurira eka nta muntu yanka kajagari yo guha ibintu bitagira agaciro bakunda ibintu batanga ibintu by'agaciro abafise mwarahiriwe muje muja mu cyumba mubwira Imana ngo warakoze bamitiyemo neza abafyamana ko mu gihugu abatarabaronka rero abakobwa muwe maso muri kanure muri kanure abakobwa nabo bacamera kandi n'abahungu nabo mukunda abakobwa babamiranko nabo nyine n'abakobwa beza bafise urutonde ibintu bipanze neza akibwira igikenewe ushobora kuba uri so busy wa mugabo we akibwira ati no mugabo wanje na hari so busy arakeneye ikiruhuko reki weekend nzo musohokane n'abaruhuke erega ntaga ari umugabo yandikiye kwa gusohokana nawe urakora ushaka kuvuga ati no uyu munsi vraiment aya mafaranga naronse tugende mukagenda kuri club mugacisha kayaga mu mutwe kuronka n'umugore wo mumeranko n'umugisha uburonse nabo nyene baba abagore beza ego ikindi bagira amakenga ikintu cyose bagiramo amakenga mwumvirize rero aho naho umuntu w'umumeranko agira amakenga ya majambo yo mu migani ngo umunyamakenga yabonye kibi kijagira gute ari kinga aragihunga hakiri kare n'abanyamakenga ni naco gituma kenshi badakunda guhomba umutari we ntapfa kwinjiza habonye hose gwino ntapfa kwinjiza habonye hose ni ibintu amanza guharura akabanza akavyiga eske amafaranga ni yashira muri kintu kizokunguka cunguka ngahe nzorangurira nzobigurisha kwande clientele irahari n'umuntu adafa gufatira hejuru arabanza kiga kanateba bagira amakenga menshi nico gituma rero ubana nawe ugomba kumenya ntuzi ubivuga ngo uzomuzanya project ngo nyine ngo mucyo mwijata ugati rindira nta kibazo tuzovyigako bamwe bashaka ibishuha binyaruka baca bahagwa kuko ntumuntu utagize mu merango ntiyemera aritonda buke ariko akabikora neza bakunda guhuna n'abaescro ntuva ku muescroka ntiwopfa ko rumwiba kuko aba yayimviriye neza ntuva kuhubuka ngo umuhubukane ikintu ngo arakwemerera oya nabantu bagira amakenga menshi cyane ntabwo mbabe n'umwana aba bafise muja mubibona usanga afite amakenga menshi ugasanga naho uri mu byaka ko yateko mama bibintu nukuraba ari gihe usanga ugize ugasanga yamafise ikintu cyose agiramo amakenga kugira ngo atera pa iri sur kuko ababanza kubyumvira ko umwanya munini singene babanka gugumuzane ngo ibintu ngo ubama ufise amaduta umwanya wose ushobora kwizera oyaye ntushobora kumwizeresha ku nguvu meranko agenda bukebuke ikindi iyo bakunze niyo bantu bambere nico tumunabwiye mw'abakobwa mwe ndafise bisubiyemo nibo bantu kwisi bafise urukundo guzuye umuhungu ab'umukobwa umuguyeko ivyo bwa ngo muzohebana ntibirimo ivyo bwa ngo azoguhemukira ngo ageze iburaya ngo urumva ngo bageze iburaya ngo bacabona izindi nkumi ntibirimwo meranko bagombe baza kubwira amajambo menshi ngo ngurye ngo agiye iburaya ngo cuheba ngo aho basikarabaye ngo aho biraheze ngo asura kwibuka ngo injabari ngo yigitega ngo yimuyinga ngo sangapi ngo akujane ntuze wumviriza amajambo bakubwira wowe nambe ufite umumeranko tekana aho warashitse yego vraiment fa kumubera gusa umwizigwa uzotangara ngo nibo bantu kwisi bafite urukundo guzuye gukuri ugize imana akagukunda basi we kiraheze ico mwisi cyarake ugira defugira karite we sigara urwanira ivyo mwijuru ivyo mwisi vyaheze kuko baragukunda agurukundo rwose ntibazi kugira urukundo ri partage gubujyajya usanga umuhungu umwe ari abahungu bafite imico cyane cyane ngaha mu gisagara akarisha abakobwa 6 8 arafu bose akababwira amajambo amwe message kabazisa zikagenda zisa kunarayinda kwiyumvira ngo sinasinziriye ngo sivuke iyo message akurungikiye niyo yanungikiye uriya niyo yanungikiye igitega niyo yanungikiye umuramvya uri muri Tanzania uri muri Belgique bose babwiye ko atasinziriye ngo reka shareka ngo reka ngo vomera zose ngo ntuzirokwera abameranko suko akunze arakunze ni wewe naho bo kuvuga ko ibiki ntashaka kuvyumva
yarakunze birakwiye. Wow. Naho abantu bazakamwihebuza ngo urya mukobwa wamukunze iki ngo wari ubona ngo barakuroze ngo ni imiti ngo nikabwira ati no aha narashitse ico bavuga kibi ahubwo acabwira ngo ico nyene nisho namukundiye urya mukobwa yirabura kurya urya mukobwa w'imipago urya mukobwa bameze ukunda acabwira ati yo ati hajya rero niho naguye yama yiteguye kudefanda amadefo yawe no mu bagenzi nuko nyene arakunyoba no mu bagenzi nabo bakuvugana bwo tavuga ati yore kare kasha ujye n'umwana mwiza bikini biki ni kuri kyameze ukuntu kato yayesha bujyanyira aho n'ikibazo mu buto bwiwe nico twameze kujye sino n'umwana mwe donc baba bagenzi beza barahise abameranko muri hega meranko rike kukayiko ndabakeneye ubazane abanyarutonde mwe abakobwa baronse abameranko abahungu bose abameranko bamenye ko ari abantu beza vraiment babakunde kuko bafite amakarite menshi ikindi bakunda iterambere cyane bakunda iterambere yamakenga yabo yo kuri kintu baje kuciyumvira mugabo bakunda iterambere abagomba avaha aja n'umuntu asanga afite basanga bafite amavision kandi amavision yabo abagera kure naho yo bari karadandaje jema umera karakubwira ati jewe nzogura ikamyo rukwegana z'amapine ariko vyema arakigerako kandi arabigerako mais c'est vrai vouloir c'est pouvoir wow kuzoshika kure dushika hafi kubera tugerageza bike gerageza byinshi nawe uzoshika kure abameranko rero sivyo ndakubigisha ahubwo bo bamara abantu bashaka iterambere kandi barishikako nabanyamwete barawugira bakawushira mu kintu biyemeje kandi bagashika kure bafise impano nyinshi ikindi bakunda kwitangira abandi ariko mu bakunde mwabakobwa mu muhurike kukaye mukunda abameranko mubaronse cyakira nturekure ndabakeneye jewe ni mana muri abo bantu no mwisingo baba bake abantu bakunda kwitangira abandi ni bake abantu benshi muragendana muri iki kinje n'abantu bitangira abandi les zéro melancholique groupe y'aba melancholique abakurikiranye ivye imico y'abantu karemano baravuze ngo ba melancholique niyo bantu ba mbere muri groupe y'abayeho nibo aba melancholique barakurikiranye basanga 90% ce sont des mélancoliques abagiye babayeho muze mu bakurikirane n'abakurikirana kuri goko badukirana ku kayi bya kuri go muraba aba president bagiye baba melancholique nzobe bateguranda bibahe benshi abagiye babayero kwisi baba melancholique n'abantu bagiye bemera kwihebera abandi kwitangira abandi yumva yopfa ku bwawe incungu wowe bikurikirana yosangana kwa gasohera mu melancholique n'umuntu avuga ngo vaut mourir kugira ngo abandi babeho ni bake kwisi umva uwo mugabo ataba umugabo mwiza umva ataba umugore mwiza mu rugo umva ari umutegetsi ataba umutegetsi mwiza kukayi murahiriwe mu barondera abo bantu kandi imico ndiko ndababwira muyiguye ko muzo wamugize chance Madame Generose ego jewe nka hasi no kwemera kubandanya bataniuzi Fanta orange sana bakongeze bagupe na kajuice hari ibintu byo kuvye baguhe na jus ikiri frais abakobwa bansororere nk'abahungu mwe munsororere ibi mwari kubikura bisa bagusororere urabikwiye komeza ikindi akantu mwakumvise ko bitangira abandi abayeho umwana wawe uje umwigisha ni wasanga ari umumeranko umwigishe kuba umuyeho kuba umuntu azogira akamaro mwisi azitangira abandi azi yumva yuko ibintu vyiwe ingufu ziwe ubwenge bwiyo bitanga kugira ngo abandi bunguke kandi abo bantu nimanira bakunda kuko dusomye muri Bibiliya no mu bitabo by'ibimyesha amana ba Rutere n'abandi abagiye baza abamissionnaire bagiye baza gupfira ino mujya mu bumva ba Livingstone ba Stanley n'abandi benshi ba Wycliffe ba Hus abantu bagiye babayero n'abantu bagiye bemera kwitangira abandi melancholique ubukurikirana usanga na Mandela rero mu melancholique uwe ti melancholique chez Channel TV tuye rero nico gituma abantu n'abantu beza cyane tubandanye mu rukundo ntibigira bahemukane nabibabwiye ko wake tubariye kwere ndagisubiyemo kuko abantu babahemu nibo buziye muri isi yanyuma yo misi imperuka imisi impeka abantu barakundana bagahemuka ntana babaye ibaje nk'umuntu kubona mugomba mugire mariage habwira ngo nabivuyemo birabaho ugaturubuza umuntu wabivuyemo gute ivyo bintu ntibibaho umuntu waramusezaniye kuzompa umutahe ati muci nzoguguha umuntu ariko arakora duke tukavuga ati muci hari umuntu anyemereye umutahe none harageze ngo urumva ngo nabihevye ngo bujyanye ngo vyansi hageze ku munota wanyuma ari yizeye umuntu waramubwiye ngo genda windikishe muri university nzokurihira
ndiko nderekana abantu b'ibihemu aho ubwira uri kubwira kana k'imfubu uriko uramubwira ngo gende bandikisha ariyandikishije avuga ati nanje nagize umugisha hari umuntu yanyemereye kazondihira Imana imufashe none harageze ko amashuri atangura telefone utanga uzura mukupirako murumva ngo amahera ngo yarangoye ngo nta kundi ngo wihangane ngo nzo kurambusha abanye batanze ngo yo kwiyandikisha ngo ariko ngo uzo kwiyandikisha ngo mundi mwaka uramutesheje umutwe umwiciye ubuzima imyaka yo kubaho yiwe iragabanije buri gihe kubera umutesi uri gihemu abameranko ntibahemuka wow ari tunatuna yofuma ari wababara mugo we akagira gute akuzuza amasezerano n'abantu beza ariko abameranko sinabarundereye isoko akajuisi ngaha kaboneka aha ikindi abameranko n'abantu b'abanyamwete ngo bavyuka kare muze murabe no mubana banyu hari abana bavyuka kare n'abandi batavyuka kare hari uwinda kuvyura urinze kuvuza isoni ni muvyuke ni hari n'abandi aja kumva gusa nkuko ziyakubika yamaze gutangura kuvyuka Kelsine ngo yino ugasanga umwana yamaze kuvyuka ugasanga umwana ikarasubira mu byo kujya ku ishuri ugasanga umwana namba mamenyeje mu gatondo kuvyuka asenga ugasanga ukabona arapfukamye araho muri ko muza gusengera nuvuga ngo baba bafite imico yerekana yuko ari intwari bazi yuko kuryamira ataco bivamo nico gituma bobo ngo nabanyamwete bama bavyuka kare ari umugore ari umugabo ivyo birabaranga bafite umutima w'ubuvyeyi niyo bari umugabo niyo bari umugore basanga bafite ari umuhungu usanga afite umutima w'ubuvyeyi ari umukobwa wobo basanzwe urabizi kubera bafite n'igitereko ko kirabafasha na ntuzenyi yabo ngaha irayibafasha byo tuzobiga hanyuma mu yindi mico y'abantu rero ugasanga umupapa hari abantu benshi bacavuga ngo umupapa gusize ukuntu ameze ugasanga yitaha abana arabakurikirana umudamu wafise inda yusheri bumva gute uyo uri karika kwigora rikanda kuzanira base rika kwigora ugasanga bafite umutima w'ubuvyeyi ntavyo urinda kumubwira si byo umwingingira numva umunose ari umugabo umva utabuhiriwe baca bavuga ngo yabamuhaye imiti baca bavuga ngo yaratamitswe ngo none ngo ibyo bintu ngo birabaho ku muntu w'umugabo ngo umugabo ngo agire impuhwe nk'izo baraziremanywe n'izimana yabihereye n'abanyamugisha bazi kwitaho ikiremwa muntu bazi agaciro ku muntu meranko barahiriwe ikindi bariyumvira cyane buri kuri kantu kose ikintu cyose nta kintu kiba gito ku meranko akantu kose umubwiye akaja indipo ntabwo biherera hejuru arabijyamo akabisesangura kubera iki mbega uyu muntu yambwiye gutya yego yabikuye kuki haje twapfuye muri kahise kurikyambye donc akantu kose ubona ngo ni gato wewe arakimbikamwe bitandukanye n'abasange bitanga n'abasange biba byaheze we ntavya kurikirana iyo si yari kwirwarimbika yimbika ibintu bimucereza oya bafite byinshi bakora nico gituma kubera ya makengana babwiye abameranko benshi bateba kurongora kandi bateba kurongorwa tondeka ibintu yego kubera avuga ati miteka mitwe uyu Pamela twobana kazompemukira twobana kazonyihinduka donc arateba kugiharura ko guteba rero imyaka ibikiragena naho ntibayicaye yego bogira ngo uri kuri yumvira wo imyaka nayo kiragira gute yizingurura umwaka ukurikira uwundi ntibakunda kurongorwa n'ingoga cyaje kurongora n'ingoga kubera batinya isheke ikintu cyose agomba yinjiremo projet yose ayinjiramo yayitevye ko bikamutwara imyaka myinshi na projet yo kurongorwa no kurongora bo ntibafa kuyinjiramo uko nico gituma rega bakunze kuko abari ikintu yize utaza kumutesha nje gituma utamusubiza inyuma yinjijemwo ibirenge n'umutwe n'amaguru byose birajana ntaca asiga inyuma naracize we ntitwiganye ntireserva cyo gituma bameze uko binjira bose ikindi kandi bakunda ibintu byiza bakunda ibintu byiza nuvuga ngo mujanye wowe ugashaka kuvuga ngo imicungwe tuguriye yo hanze imicungwe asanga hanze gugwa 2 ifungo ariko indani gugwa 10 mu isoko a prefere ya 10 ego qualité bakunda ibintu byiza bakunda ibintu by'agaciro naco gituma no gutanga ibyo baguha aremera akazituna kazobika 10 igihumbi amajana 5 akazoya kwiza ntushaka kumubwira ngo ko basi ngo mbuza ya uri kamfume ngura basi ngo ishati ya 2 imumeranko suko arakubwira ati nzogomba ndagure muri 2027 ariko nzogura ishati nziza nzogura ikiato cyiza mugo nzoteba
ico gituma rero ari abantu bakunda ibintu vyiza nahihita aba bana nabo rero bavyumve ibintu vyo kuzana akajagari ntibibaho ibintu vyo kutamubwira ineza ngo ube sincere ntibibaho ibintu vyo gushaka ibintu vya huti huti ngo urumva ngo reka ngo je nabonye nosa kibanza mw'isoko gutana no ngutaye ngo tugende ngo tugurishe ngo ibintu kandi ngo birasohoka ivyo kumeranko tekana igikunda nigipasha byo kuzushushe ngo nafashe ibibanza uragifata n'umwaka uzohera shuhira ku gahinda ntibakunda ibintu bishushe bakunda kwitonda bakunda ibiharuro kandi mu bakunde n'abana beza yego abashameranko rero twababwira ngo toute nos félicitations wow abakobwa nabo mugishakisha nabavuniye akagore mube maso mu guhitamwo muje mukurikirana mureke kujarajana mujarajana iyo mujarajana rero mwambwiye ngo mvuge ivyiza en bref ni vyinshi bafise ariko tube tugejeje kuri ivyo bakunzi bo kukaye jewe n'ukuri kirazira kunjaniranye ibintu nk'ibi mwari kubikura hehe ico gituma ngarukirije ngaha muravyumva mwese ndabasange muri commentaire abitoya bataritora urazi ko hasigaye zibiri uzombwire none akantu kuko turacagukeneye uyu rero n'umuhinga ntakunda ko bari ngaha ni benshi bamukeneye mu bihugu bitandukanye ntimushobora kwibaza nari ndamumaze ko presque nk'amezi abiri kuva mu kumunani ndamurondera ariko jewe kubera ntagarika ntata be banjanye muri karakteri ya yosange simpagarika sincererwa mwibarabara ngo ngume niyumvira ngo mbe basha yakinyime simpagarika muntu wese jewe nk'ubu wampaye isango ntunyemerere sinzokureka bakubwiye yuko basanga mbe ndarivuze oya karakteri temperament yanje sindayibabwiye reka siyo madame Jenehose nukuri urumva bakundi bokukaye udashaka ko badonshmanika hariya kuri ya antenne ndagusabye uzogaruke tubandanye bakajambo kuri ibi bintu bibiri utwigishije twogenda ndufasha abakunzi bo kukaye wogenda utubwiye kuko ari bibazo nzokubwira duhejeje zose akari zine nditeguye eko akajambo wogenda umbwiriye abakunzi bo kukaye akajambo nubwira abakunzi bo kukaye nk'abari ko baragira amamezwa bavuga ati mana akajambo nubabwira nuko mugomba kwikeneza temperament zose mukazumva hama ukazomenya iyi wawe kandi hakukaye haca ibintu byinshi ntihaca amatemperament gusa hari ubumenyi bwinshi muje muhakunda muje murondera kanya mukurikirana ibiganiro byo kukaye kuko ni ahantu dukunda ibiganiro ni ahantu umukura ubumenyi ni ahantu mukura ibintu abantu bo kwijobu murabizi wa mukobwa wanyu kwaba hari kugira ngo abakurikirane n'umuntu yatanguje agatahe gato akazamuka n'abantu beza mu bakunde muje bakurikirana kuko vraiment turakeneye ubumenyi dukeneye kuva ahantu tukaja handi turi mwisi ntituzokwamaho reka rero igihe umaze mwisi gito siga histoire siga kahise siga amateka abantu bazakwifuze uzabura umuntu wifuzwa n'igihe uzoba utakiri muri iyi si abantu bazavuga ngo harabayeho umuntu yitwa Pamela harabayeho umuntu yitwa Jenehose Leana n'umuhungu mwiza yadufashe ku vyuma ntazi ni vyiza ngo usiga amateka mwisi n'ubu umuntu Suleiman Kwembef n'ubu umuntu yaciye mwisi nk'utarabayeho bamwisi usiga amateka abantu bazakwifuza abana bawe bazoga ivyamamaza ngo mwana nuwanaka yo shana ka horagira neza ivyo bizasiga amateka turi mwisi twaca rimwe hasige histoire hasiga handitse amateka kandi umuntu wese arabishoboye kandi umuntu wese kindi ngaruka ko anezeregwe na temperament Imana yamuhaye kuko tuzovyiga mu vyigwa bikurikirana bishoboka yuko nubwo muzo kumva amadefo Imana yacu irashoboye nta kinanira Imana yacu Imana yaravuze ngo izoduhindurira amateka izoduhindura abantu bakomeye ni wayizera nubwo turi ngaha mumenye neza yuko turi kubw'Imana Imana niyo yemeye kuvukira muri uwo muryango Imana niyo yemeye kuvuka muri iyo temperament Imana niyo yemeye kubaho hantu irafite icyo ugomba kuzokora ntute rero amahirwe yawe uruwa agaciro ikiremwa cyose cy'Imana gifite agaciro koresha ivy'Imana yaguhaye kugira ngo amateka yawe ahinduke Imana yawe imenyekanishe abatari bayizi bayimenye biciye muri wewe izo mpano za Imana yaguhaye zikoresha abandi bazungukiremo kuko uruwa agaciro kandi kindi garukako uri unique mwisi isi iragukeneye umuryango uragukeneye Imana yagukeneye mwese Imana ibahezagire ndabakunda cyane abakunzi bo kukaye Madame Jenehose ndaryohe umengo nogenda ndakuririmbi
ati kirezi c'umugenzi sinzi no kuririmba mbisa babe banshira muri temperament ari reka rero mfata umwanya wo kubashimira Madame Generose nibaze ntutubera igihemu bamwatwigishije ko igihema n'ibindi ego kuko bo nshavurira nukuri twizere ko nitwongera kubahamagara muzogaruka turiteguye turahari kubwanyu kandi n'umukunzi wo kukayi bakunzi bo kukayi mwari mubizi n'umufana wo kukayi rero ndamushimire cyane nongere nkenguruke abakunzi bo kukayi bariko bararaba kino kiganiro nongera ndabasaba cyane kuraba ikiganiro mukagiheza kubera hari benshi baguma batwandikira ngo ibi ntimwabishizemo ngo adresse ngo nimero ngo ibiki nibiki byose twabishizemo nukuri bakunze bo kukayi mureke gushabuza umucuti wanyu abakunda cyane abazanira ibintu mukunda bibaruhura hanyuma mukace mushavuza friend aho kunzanira akajuice ngo nkore ikiganiro mfise akajuice kameze neza cyane muri hehe mbega mumeze gute rero ndabashimire naho muri weekend nkaya mango ndababwira ati peace and love